Kuri uyu wa kane genekerezo rya 21 ntwarane abenegihugu bo muri komine Rugombo ku mutumba wa Musenyi bakoze ibikorwa rusangi byo guhamba amatiyo y'amazi aho uwo mutumba abenegihugu bari bahangayikishijwe no kuronka amazi meza nkuko mustanteri wa komine Rugombo yaheruka kubibasezeranira uyu munsi nyene uwo mutumba ukaba waraye ushikirijwe amazi meza ivyo bikorwa rusangi bikaba byitabiriwe n'abenegihugu benshi bigaragara ko abenegihugu bo ku mutumba wa Musenyi bari bashashaye ayo mazi ivyo bikorwa vyatewe iteka na buramatari w'intara ya Cibitoke mustanteri wa komine Rugombo imvukira zo ku mutumba wa Musenyi eka nabandi batandukanye mustanteri wa komine Rugombo mu ijambo ryiwe yakiriye buramatari w'intara ya Cibitoke aho yamenyesheje ko umutumba wa Musenyi wari usanzwe ufise ikibazo c'amazi aho kuva uwo mutumba ubaho kutari bwigere uronka amazi meza abenegihugu baho bari batunzwe n'amazi yo mu ruzi rwa Nyakagunda na Kijombo. Mwebwe mwese umwe wese mu cyohero ciwe reka subire mwese ndabaramutse kandi dushimire n'Imana ko yaturonkeje kano kanya keza twikomera amashi menshi cyane. Ntarandiriye rero agomba nyakwa amatari kubakiye muri no komine yacu ya Rugombo kuno mutumba wa Musenyi n'umutumba wari usanzwe ufite ibibazo bikomeye by'amazi nko kuva ubaho abenegihugu ntibigeze baronka amazi meza banywa amazi mabi hari uruzi mubona aho hepfo niyo mazi bakoresha niyo mazi banywa rero biciye muri amajambo ya komine twarize turabona yuko kufasha kugira ngo abenegihugu kuno mutumba nabo baronka amazi ko biri mu bintu tubona ko bibahanze ni muri ntumbero rero mwabonye ibikorwa twabitanguye uno munsi twaramutse tuko turashamwa amazi kugira ngo turabe ko ikibazo kiri kuno mutumba cyo kubura amazi meza cyo torega umuti hama bene gihugu bakashobora kubaho neza bakagira n'amagara meza. Buramatari w'intara ya Cibitoke yashimiye abenegihugu bo ku mutumba wa Musenyi aho yabamenyesheje ko iterambere riva ku nguvu z'abenegihugu aho vyose biva mu matagisi batanga hamwe bokora n'inguvu nta kabuza umutumba wa Musenyi uzotera imbere. Reka dufate kano kanya tukengurukira Imana mu tonga byose iyo abonye ko bibereye kuno munsi abanyamusenyi aho bahora bakoresha amazi mabi n'umuco hava barara abanyamazi meza kuma bikomera bakimeze cyane. Nongere kandi ndabasabe natwe bubwaca bene gihugu twikengurukire kuko aha muri bino bikorwa uretse ikiyo yonyene kandi nejya tuyo n'amafaranga yatwebwe bene gihugu twashize hamwe n'igugu zacu katwe amashuri cyane. Ibi ni bikorwa byanyitwe mwebwe nyene n'ibyaterambere biva ku mwene gihugu rikongereka mugarukako yaba tutatanga ya makori n'amatagisi ibi byose ndiye gushoboka. Iyi tuyo yazanye amazi yavuye muri ya kori n'aya matagisi kwa muko muratanga ku munsi nimwahagarika kubitanga n'abari ntibazoroka no munsi murosa amazi ejo muzokenera amata. Ikindi cyose uko iterambere rigenda riza indi muri ya ntumbero yatwega bene gihugu umuntu yacu bitoki aho mwaka wa 2040 yire gihugu cyacu Burundi kizora yugo cifashe hano uyu mutumba wa Musenyi umutumba meze gute wifashe dore umutumba wifashe umeze neza banywa amazi meza abene gihugu baho bameze neza mwaka wa 2040 azwara umutumba rero uteye imbere hamwe byari byose twaratsa kurondera Bujumbura tuzakurondera mu Rugombo byose ngaho bihari. Ikindi yasabye abenegihugu ko bobungabunga ayo mazi baronkejwe babungabunge ibikoresho byakoreshejwe kugira baronke ayo mazi bibuke ko ari itunga rusangi. Aya mazi rero mugiye kuronka mukanya hafashika aho mwatekanije gushira kubaka kandi rinini ndabasabe ntimuyasesagure musho mutangura ngo reka dusese ngo yango na ya leta no sai wanyu muhonoye murabonye umwanya waruheze muri ko murayarondera kungana bikuvuga ko muyabungabunge ibikoresho bigiye ko muyibungabunge ntimwemere ko arabaza ko yabonone abanyamugina
nibasanga ariko yononekara ngaha bazobateka tuyakatire hajya kibuga muzokoma amashi niyo yakoma amashi kandi basanze mwayonone muyabungabunge rero aba yanyu vuga ati iri ni itunga rusangi ryatwebwe twese abenegihugu. Mu kanyamuneza kadasanzwe mu benegihugu bo ku mutumba wa Musenyi niko kabaranga aho bari banezerejwe nuko baronse amazi meza mu gihe abataba n'abatamakazi bakuriye kuri uwo mutumba wa Musenyi batari bazi kunywa amazi meza ngo barashimira cyane musitanteri wa komine Rugombo kuko imvukira zo kuri uwo mutumba zamubwiye rimwe gusa nawe aca afata mu minwe ico kibazo none abenegihugu bakaba kuri uno munsi baronse amazi meza.